Check your body, BSA. I got one track. Let me do this. Yo. Woo. God damn. Burundi buhire Burundi bushigwa hejuru buhire akahise kabi tukibwire n'akazoza keza katubakire dukore dusenga dukora nawe ku mutima turasa nibaza ko atabudasa tuyumvanamo gusumba amahasa sinotinya kubaga ikimaso yamvise ntiwonywa amazi masa nkwemereye kubasaje nka Musa kuko mu bakobwa atawundi Musa nzokugabira amazi yanka nziza nkunda guhaza unkoze mu gikaraza umunezero wanje urigaragaza ariko maze imisi ntakubona ngo umutima utagikakaza sinifuza kugutakaza kuko mu mutima vyumbabaza uri wanje wo mu mutima nakugize intumbero y'ubuzima sinifuza ko urukundo ruzima reka baby dukora ikintu kizima to buy music. Yeah. Ça va? Ça va. Meze neza? Ego. Ego nawe urashobora kugira akantu ukoze kugira ngo umuntu amenyaga tushe kawe. Azi nk'umukobwa wenyine hari ngaha anye muri Isanamu gang. Gabi Pyra, Burundian girl, the best rapper. Yeah. Yes. Okay, let's go. Mindo mama lao, sika kama wao, wakileta zao nitawapiga vibao, ni pow pow, nyao nyao, tukienda China tunasema ni hao, yeah, foul foul, mmemiliki dao, yekope wepope, this ain't nope, I can't make you down, pay much attention, do you got a question, ask me no problem, super butter humbleness, kill these water, let's... En tout cas vraiment chapeau. ni gake bon du monde duheruka kera aho tubona umwigeme ari muri rap. Franchement kuri jewe nko kuri je ndaberuka kera cyane. Ego none Pyra. Yeah. Wiyumva gute uri muri Isanamu gang uri umukobwa wenyene ona abahungu bona amakacaza kaji kari soft twiteze ko tubona aririmba nka ubona yene twatuje kazomva agukubitira nini kiminaje ni ewe uyumva gute uri umukobwa wenyene uri muri team So good. Yeah, ndumva nezerewe cyane ko si bya bose. Nego. Nk'abakobwa kenshi usanga turi abantu bafise ubwoba bwo kuja mu bintu nk'ibi vya music. Kubera nk'amajambo y'abantu bakunda kuvuga ugiye muri music canke nka cinema cabona yuko mengo ugiye gutibanga ugiye kubikirara ibintu nk'ivyo, but I don't care for what people say kubera mfise vision kandi mfise na dream ni vyinshi ushaka gushikako niyo mpamvu amajambo y'abantu jatontera ubwo kandi nzi neza ko ndi talented niyo mpamvu I can't be afraid of showing my talent. Yeah, reason why. Okay. Yes. Tukabona babwiye kandi nikimiraje hano no mu kuvuga rarapa ovet. Hama none ko wabivuze ni bitamenyerewe. En fait baravuga baragira iki wewe ukija muri umwuga wa rap. Sindako nafite umwuga w'umuziki cyane. Umuryango baragushigikiye? Kwanza jena nabigemo kwanza ndi muri competition nani ndaririmba. Kare navuga ati nafise dream yavuga ati jena ndashaka kwibona ndiko ndaririmba nk'abandi kuya kono sanga bagize ama video akareka mu television canke ma TV online. Nari nkavyifuza cyane ariko simbone ukuntu nobishika ko canke ukuntu vyogenda. Ariko ndashimira cyane Isanamu media yacizana iciyumviro cyo kugira competition ya nanje ndaririmba. None naronkeyo ayo mahigwe ndayijamo guparticipa kuko je ndi umuntu adacika intege kandi ibintu vy'ama competition kuri jewe kenshi ndakunda kubijamo cyane. Rero mvuga ati nkuko ndabizi neza yuko ndi talented reka ngende kwereka to show the world that I'm talented hama bamenye yuko naho donc kenshi no mu Burundi canke usanga dufise hariho abantu b'impano ariko kubera kwa gutinya kunyegeza canke kutaronka ubufasha
ugasanga impano yawe ntabwo igiye ahagaragara. Rero mvuga ati ko Isanamu media yaduteye iryo teka ryo kutuzanira icyo cyiyumviro, katuzanira competition, tireka ngende guparticipa naho ntotsinda, ariko ntabuze abazovuga ati twarabonye umuntu yarafise impano. Ego hama tugiye muri Isanamu song hariho umuntu twumvirije neza muri ya couple yawe, hari akajambo uhereza ko kavuga ngo mbe ni kuki rap idafatwa nk'iyindi miziki. Ego nuko urumaze homaka yuko hariho agahazi ko novyita, wewe wipfuza iki mu bisanzwe? Nifuze ko rap nayo yohabwa icubahiro, igahabwa ikibanza ca mbere, kuko turavye akanshi iyo umuntu aje ari mushasha canke aririmba umudio wa hip hop ntabwo ahabwa donc ikazi cyo kimwe n'umuntu aje aririmba R&B. Niyo mpamvu navuga ati mbe ni kuki rap idafatwa nk'iyindi miziki, kandi rap uje tuyiravye niwo mudiho uryoshe gusumba ibindi midiho yose, ariko ntabwo abantu benshi tuwitayeho. Rero nako ndabaza ati mbega ni kuki musho tubarira impamvu mbere akenshi wumvirije abantu barimba hip hop canke rap niyo bantu batanga ubutumwa cyane. Resi mbona impamvu sinzi ko ari kubera ngo iyo bidatambika, ariko iratambika bivana n'ingene wewe wayakiriye. Rero ni byiza yuko rap abayifata nk'indi miziki bakayibona mbere ko ari umuduho uryoshe gusumba iyindi midiho yose, kandi bakubaha n'abantu bayiririmba. Muri iyi song hari uwaririmbye ati ngo ni kubera iki babona barapa akabona ko mengo anwitabiye, murapira mu mengo anwitabiye, ariko suko donc niya image usanga hariho bamwe bagize ibi gacabona ko mengo bose nuko, ariko suko bimeze. Burya barapera n'abantu biyubashe cyane. Rero byiza twobaha icubahiro c'abarapera kandi na rap tugayiha ikibanza ca mbere. Ego hari abantu uvuze ngo ni rap niri muzitanga ama message kurusha n'indi ntuze, peut-être ngira ni kubera kujya kuntu muririmba munyarutsa. Jewe franchement hari gihe ntashobora gukurikira duma hagize manga avuze iki Wese yuko utabufise oreille musicale. Non, oreille musicale muraje kwa yifize. Mugabo en fait munafise don yo kwinjizamo amajambo mu yandi nk'ikigabasha. Sinani vyo nosubira mu fete. Ega yakubwiye yuko dutanga ubutumwa sana kubera muri hip hop niho umuntu ashobora gutanga kuvuga ibintu byinshi mu mwanya muto. C'est vrai ngani. Aravuga ibintu byinshi, ukuvuga wa mukurikiranye ubufise capacity yo ubufise urashobora kuronka ibintu byinshi winjiza muri wewe. Ngira ngani wawe nta oreille musicale mfise. Benshi bataba bafise uvuze ibintu byinshi. Ntashobora kuza kubifata ngo yumve ikintu iciyumviro wavuze. Justement kandi ntaguciriyemwo mubarire. Murase ukuntu muba muri ko murarondera amajambo agerageza guhamagarana. Arima kumwe. Kagaruka ry'amajwi. Ego voilà ni muri a ni indi ni a ni se havuga ati none okay none iki niki bihuriye hehe na he. Par exemple ushaka kukugira kandi ucishije ndaza gutora mu akajambo ngaho nye ndasabye guhe intoze hari ayi ducishize ndaza sabwe eko Yesai yuno mwami w'ipoli tabamikoli kubitagatima mpembero kuco tugiriye intumbero wewe kuri juri mpemburo mutima ubona ukaruhuka oya sinzigera ndakuruka canke ngo ngutani ndayimvuka tutujire nzitanga kinkuka kireza inzogukunda bitume n'abandi bahumuka babone ko atariho tugicuka tuzurukundo tutagumuka baranditse amateka benshi barabizi ntankeka kozo gukunda iteka nutinya hanyerera nzoguheka baponda ariko bamenye ko ntazokureka byimba bavyimba ariko bamenye ko bazomeneka. Yes I Whoa. Nawe ku mutima turasa nibaza ko atabudasa tuyimvanamo gusumba amahasa sinotinya kubaga ikimaso yamfise ntiwonywa amazi masa nkwemereye kubasaje nka musa kuko mu bakobwa atawundi musa nzokugabira amazi yanka nziza nkunda guhaza unkoze mu gikaraza umunezero wanje urigaragaza ariko maze imisi ntakubona ngo umutima utagikakaza sinifuza kugutakaza kuko mu mutima vyumbabaza uri wanje wo mu mutima nakugize intumbero y'ubuzima sinifuza ku rukundo ruzima reka baby dukora ikintu kizima. Yeah. Voilà, nagerageje kuri moto biri. Akambere ngo
nzogukunda hamwe n'abandi bahumuka kuvara kirezi nzogukunda bitume n'abandi bahumuka babone ko atariho tugicuka tuzi urukundo tutagumuka ntituriko turagira ibintu tudasanzwe tuzi. Okay, hama n'akandi bavuze ngo nzokugabira amazi nzokugabira amaza navuze ni okay aho abandi bagabira ama parcelle bazogabira amazi mugabira amaza nzomugabira inka. Ego urumva rero yuko quand même amajambo muvugamwo c'est vrai ana majambo arafise message abari karatanga kandi aussi arafise n'ico asigura mugabo mva nkuko hawo uvuze ngo nzogabira amazi urumva c'est vrai wagiriyeho ngo nzogabira amazi no okay oya no kuvuga kugira umenye context kwanza y'ivyo bintu umuntu ari karavuga utegerezwa kubanza kumviriza neza ega naho bigoreye kuko umva biranyaruka biranyaruka cyo gituma nyene biba bifise abantu babigenewe hari abantu asanzwe mu mico yiwe atumviriza hip hop umuntu wamenyereye kumviriza iyo midiho bashobora kumva ico umuntu yavuze. Ego ni nko kwa kajambo ka mbere uzisigurira nzogukunda kirezi nzogukunda bitume n'abandi bahumuka no kuvuga bizotuma abandi bantu bariko baraturaba buguruka amaso babone neza ivyo turimwo babone ko atariho tugicuka bazobona yuko atari ibintu twinjiyemwo kubera turi micuko tukira abana peut-être ari ibintu twabonye muri televiziyo canke iki ari ibintu tuzi urukundo tutagumuka bazohumuka amaso babone yuko vy'ukuri ari urukundo gukuri rukibaho ko ruhari kwa yego dapwe batahuye ego hama nawe hariho akajambo wavuze wamperuka ndi rasta none ngarutse ndi pasta numva c'est toujours vya mindi nyene kushaka completana wamperuka ndi rasta none sanze ngarutse ndi pasta washatse kuvuga no kuvuga jewe hari abantu baca biyumvira ngo peut-être ngo ndi pasta bo mwisengero Ego nabwira ko ngarutse ndi pasta ngaha mu mudiho wa rap nje gutanga ubutumwa nje guhugura nje gusigura ibintu by'akatarabiri. Okay. Ngarutse ndi pasta ubwa mbere nari umurasta nivyo babereje kubera ndaririmba amarege ndaririmba imidiho kavukire mugabo nagarutse ndi pasta muri hip hop uje gutanga ubutumwa uje guhumura abantu muri make lolo ni impano yego vraiment ari impano nico gituma bagenzanje bakubwiye bati ibi bintu twagiye gukora ni ibintu twari dusanzwe tuzi kubona indirimbo yaranaryoshe ni kubera umuntu wese yarazi icaje gukora yego hama okay turavye muri iyi monde murimo ni naye ma rêve mufise kuri hip hop canke tu generalize industry ya music ngaha mu Burundi mubona ko mwa mwifitiye indoto izihe canke mwifuza yuko yogera canke mwebwe yobashikana jewe hari ikintu mpora niyumvira iyo ndiko ndaraba umuziki w'u Burundi nkaca ndaba cyane ni Isanamu genge mpora niyumvira aba artiste bari mu Isanamu genge bonyene barashoboye kwibagiza abarundi indirimbo mva makungu kweri uri kurumviriza umuntu umuririmbyi wese yari je ngaha mu Isanamu genge ukumviriza inyandiko yiwe ukumviriza flow yiwe urumva yuko ari abantu umwe wese agiye arakora no ku giti ciwe boshobora kwibagiza abarundi yindi miziki mva makungu kuvuga rero jewe ico mvuga twebwe turafise kazoza yego hari abantu bakoze birashimwa ba Big Fizo benshi barakoze kandi turabubaha mugabo bisigura twe natwe mbona yuko iyi generation yacu niyo izoshikana umuziki w'u Burundi ku yindi ngazi aba bakuru bacu batashoboye gushikana ko atari kubera batari babishoboye kubera umwanya utabibemereye twebwe rero natwe kubera iki ari gihe cy'iwacu tuje kuzana uyu muziki w'u Burundi mu midihe itandukanye wanashaka mbere twari ku yindi ngazi ku yindi escalier hamwe bazovuga bati harabayeho abantu ba mbere harabayeho nabandi baza kuduza isemo ryaho bari bagejeje umuziki rero nkajewe ku giti cy'iwanje mbona yuko atari wo nzoheba umuziki nico kintu ca mbere nzoheba inyuma y'ibindi vyose nimba nzoheba ibintu vyose umuziki niwe wa mbere niwo nzoheba ubwa nyuma yego rero mbona yuko twebwe tuzobushikana hano kure gose je ndafite ikizere yuko tuzobikora ego hama Pyra Yes. wewe ufise indoto izihe kubijanye na hip hop nga mu Burundi
indoto mfise niyo gushikana ku rwego rwo hejuru hip hop hamwe donc abantu bose mvuge gute babonye umuntu aririmba hip hop avuga ati ujya muntu arakaze kandi ararenze hari ukuntu Jen yakuririmba R&B navyo nyenda bishoboye hamwe na rap rero ukuntu je nkiri muri competition nakunda kuririmba icongereza abantu bagaca bavuga ari akurimba icongereza turi mu Burundi ari abantu ndashaka kumva ivyo uririmba rero nasha intuze indoto mfise niyo uko hip hop benshi baramenyere baguma bayirimba mu Kirundi gusa indoto mfise niyo kubona hip hop isigaye iririmba abantu benshi sigaye baririmba mu Congereza hamwe babandi bigira ba kabiri baniki mineje bande hariya bose bajugumira bakavuga ati mu Burundi ubu hari iyo izitara zirenze hamwe kwa kuntu wasanga twebwe dufise indoto zo kumera nka ba Tupac bande ahubwo hasigare ari bo bagira indoto zo kumera nka twebwe na cyane cyane nka twebwe turukiye muri Isanamu gang. Yes, antuka ego ayaka ntavuze yifuze yuko bariya ako twebwe mwo kwifuza kumera nk'abajya ariko bo bipfuze kumera nka yes iyo ndoto mfise baturabire ko ego ndabyumva ego antuka bamumva yuko nakazi ko muzotegereza kuzokugira ngo mushikane mwaravyiyemeje uvuze neza cyane. Alors hariho uwundi muntu hano inyuma duza nk'uwamwibagiye ariko umenga arafise ishaka umenga avuga ati kwiki utampamagara ndarindiriye ngwaho reka tumuhe ikaze nawe twumve cavuze ko bijanye na industry y'umuziki ngaha mu Burundi uko hip hop ifashwe ngaha mu Burundi. Ego karibu nabo bakaba bamwita Chekibodi BSA all the way from Isanamu gang. Yo. Isanamu media. Chekibodi BSA. I got one track. Let me do this. Yo. Woo. God damn. Burundi buhire Burundi bushigwa hejuru buhire akahise kabi tukibwire nakazoza keza katubakire dukore dusenga dukora amata n'ubuki izo nizo mano z'igihugu cyacu no kwidoga everybody say bari hasi abatazi banywa amazi. I got a one track. BSA body. Wagwan. Thanks G. Mwasubira mwizina jena j'ai l'impression yuko mengo kuri aririmba kare izina Chekibodi nikindi GSA na wavata ninja amazina wavuze Chekibodi BSA na all the way from Isanamu gang. Nashaka wewe ndakubaze dufate nk'umuntu songa ha mu Burundi tiko arakubajije hip hop. Yeah. Wewe woyisigura nkiki oya definition iyi Hip hop ngaha mu Burundi? I can say hip hop niwo mudiho nyawo. Numva I'm not good in Kirundi. Ni bon, feel free vuga ikintu chako. Yeah, hip hop ni mziki mzuri, mziki ambao kila mtu anaweza ka feel like hata ukiwa na stress ukishasikiliza hip hop unakuwa cool. Yeah, hip hop for everybody. Ego niyo definition oyiha. Yes. Ego bagenzi ngaha bavuze byinshi yuko bakeneye abasupportinga iki uwo ni giki wosaba aba investisseur canke nka mu media ngaha mu Burundi? Okay, cha kwanza naweza kawaomba kwa sababu unaona style yetu ya hip hop sio watu wengi ambao wanaipa heshima yake. Yeah, inapaswa kuwa high level like zingine style kama R&B nini. So naweza nikaomba tu watusikilize, watupe muda kwa sababu hip hop inaweza kufanya makubwa ambayo R&B haikuweza kufanya hapa nchini Burundi.
ukiangalia mziki wetu na miaka mingi sana hujafika international mbali ukienda mbali sana sijui Rwanda hapo TZ nini. So sisi kama wana hip hop ndoto yetu ni kubana East Africa yote kwanza, then tunabana Africa, tunafika dunia nzima yani. Ego hama bunawe ni giki kintu wosaba nk'umwami w'ipoli adatanga ritaba mikori nagenda gufatisha noneho ngo genda ritanga kwiki ni giki wosaba aba investisseur canke ama media ngaha mu Burundi kugira ngo bagerageze kuduza hip hop nkuko mwabisabye. Jico novuga ko bijanye n'aba investisseur nuko kwanza batokwitinya gushira amahera yabo mu ba rapper, kubera aba rapper ntibibaze ko batobazanira amahera. Aba rapper barunguka kubera aba rapper uzorabe iyo hano mu kirori hari umu rapper abizi fresh vibe sangirime. No kuvuga ntibitinye nibaza niyo mitaye bayitwe investissemwe kubera ni twebwe tuzova mu musaruro ejo. Rero kwiyumvira yuko rap itozana umusaruro mbona yuko abari nko kwihenda kubijanye n'ama media nayo ama media nagerageze gushigikira impano zose. Turafise ama media menshi mugabo ukaza gusanga wewe wakoze igikorwa ama media ntiyagusupportinze. Nivyo turabizi yuko nabo nyene baba bakeneye ivyunguka, mugabo imbere yuko usarura zobanza kuzobiba, banza kurima, ntuzoza kwimbura ibintu tarimye. Ni babaranze batubone yuko natwe turiko turakora, badushigikire, hanyuma iyo babona hariyo inyungu ziriko zirahaza nabo nyene ntibazoreka gushikirwa. Nibashigikira impano zabo kubera mubu hari abantu benshi babonye indirimbo mugabo batigeze bayishigikira, kandi sikuvuga ko batayibonye canke batabonye yuko impano zihari, kandi abo bantu bakubwira yuko bakeneye ku muziki ushika kure. Mugabo hari izindi mpamvu uzosanga ziriko ziratuma batariko barashigikira ivyo bikorwa, peut-être kubera ngira bibaza ngo kubera uyu muntu twamumenye kubera naka nta kunguko tuzoronka. Mugabo kuteza imbere umuziki w'u Burundi n'impano ziwacu nico kintu ca mbere ibi binyamakuru n'abapromoteri bari bategezwa gukora. Mugabo uri kuri samaza bisigura yuko naho uri kuravuga yuko uri kurateza imbere umuziki, naho uri kurateza imbere mu bisanzwe. Kubera ubonye impano ntuyishigikire, none uzoca uvuga ngo bazoca bakubwira mu nyuma ngo za mpano ngo zaciye zizima. Barakontribuye kugira zijya mpano zizime. Rero abapromoteri nibagerageze gushigikira impano zacu, habe meritocracy, maze kubona ko umuntu ikintu agishoboye umushigikire, kubera niyo jewe naba noshobora kugusiga muri competition kanaka, we bagaca batwara wewe kubera ikintu muzi ibimenyane. Hariho opportunity nyinshi yuko wewe utazoshikaho je nushitse. Rero ibintu by'ikimenyane bihagarare, ubonye impano uyishigikire. Ikintu naco nogaruka ko ni kuba artiste bagenzi bacu tumenye yuko twese turi kumwe bishoboka. Ntureke gupostinga igikorwa canje ngo ndumurapere ngo nanyene ngo ndumurapere ngo yohava ngo njya 6. Nta muntu numwe aja mu mugisha wundi. Wewe bajye abantu bawe uzobagumana, je nzoronka bonorose. Kandi umuntu agukunze ntazoca reka kugukunda ngo ni kubera yumvise jewe. Ego jewe arashobora kuzonkunda mugabo bidasigura yuko atagukunda, kubera twebwe abaririmbyi tumeze, je ndabona ko tumeze nka kujya kw'ibitego. Ikiraya gifise akanovera kacu, ikijumbu kigafita akanovera kacu. Ikintu cyose no kuvuga umuririmbyi wese aje uzosanga azana akanovera kiwe, kandi kavuyemo uzokumva yuko kamwe kiwe katarimwo. Rero ntabaje gufuta wewe ahubwo abaje kongereza akanovera ku muziki. Rero tumenyere gushigikirana muri byose na hose, niho tuzoshika kure. Sino bivuga byose ngo ndabimare kubera arahogwa ntamagu. Antuka vraiment uravuze kandi arabumva bumvise. Ego hama guys, ndabashimire cyane mwebwe mwese mwakumara dukurikirana. Ndabibutse yuko twari kumwe na Isanamu gang, hama ni jewe Edna Marda chez Isanamu Media toujours. Ego hama mwakoze cyane, ndababwira aussi yuko Isanamu song Isanamu gang ntigitangura kugaragaza kubera niyo ndirimbo ya mbere isohotse nka team Isanamu gang. Ego ariko umwe wese arafise ibikorwa vyiwe, nka je ugiye kuri YouTube ukaraba umwami w'ipoli ucumbona, ugiye ukaraba munago ucumubona, Chekibodi ucumubona, Young G ucumubona, Chiki uramubona. No kuvuga
ntiboshobora kutubura nibo babura kamwe kandi bamenye yuko twebwe kubona tuje nk'uko nk'iteam ego byerekana yuko dufise umutima uri hamwe icucu kuko urumva mwese ko mwese musanze mwifitiye ama account yanyu mwese gushobora kwiteza imbere ku gatwe kiwe ego antwe nico nashaka gukeza ko nka team ya igitangura mukaba mukwija aya views yose mu misi mike ikintu cyo gushima cyane gose ego hama ndabatumirira kuguma muyiraba mongera mbosimu n'abafollowinga niko kwa kuba supportinga kubaduza no gufasha kubafasha gushitsa indoto yabo yo kubona hip hop igeze kure cyane ego hama ndashaka yuko kwa meme twumvise umwe wese yagira performinga ndashaka batugirire akarap sinzi ko leta rap canke iki mu tugira aga performance ka groupe de show kwa ego umwanya no wayi Begaba dazu muziki niki nufasha ndege na piki kugira menyo muziki niki blood Man muri briefcase abahaters badashaka konsinda n'abasi barap Man in a briefcase be preach haba bose badashaka konsinda teenager Numse beat powe muhela numgeri biya cyangwa mukupela ni kumwe na kela turaba drillers muri yigama dushaka gukela nagucika intege G's wiki following dreams wemera uko ikigenda ariko biji gome straight turi gang yifuza kujyana impinduka mu muziki wa BJ turasenga dukora cyane umenya twenda kudukoresha ibi byey iyo ufire ni sirire gang iri top hit ifsemiri urukundo rundimwe cyane ariko nkunda baby basenga mu kuri turi betse ubuzima turimo nibutumerera kwiraba mu kiyo ubakuriye inzoga ukavuza umuziki abantu bazamba ku kiriyo ntakibazo na kimwe mfise mu buzima ahubwo ubuzima n'ibibazo ndabiturima nakuko je ndavyikemuriye notahira mu gasho singishaka impanuro bamwe bambwiye yuko umuziki ari ubusazi kora cyane rero nico kigo gitunze umano kubivuga uko maji namumenyesha amakuru y'umuhara atantumiye cyangwa atavugije buri gihe giheje imana kigaragaza kwera igihe caco kigeze this real nigga Isanamu gang kubita isari gari kigari garukiri pari kubita di kubitira isari noiri Isanamu gang kubitira isari noiri Isanamu gang Manago igipfu n'igipfu na ikijuju kidaze n'ibicugwa kwisi ntigwa hamwe ivigi zutazi nimwo n'inzu mu gacerere ntangeremere ntari kugendere reka nkore nawe ugere kurengere kura amaso yazure ntangabidano ibantu nimutera ingano gumizamwo nta kubivamwo nzocungura rap ku bucapu ko nkema never give up hizotuma nduzi igihugu mu makungu hakudisha po n'abazungu b'abahungu banyanka bavuze impundu hagatwengo kabinyungu twirira n'ibijumbu munago Let me sing and say I'm talented, yeah. 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 That I'm talented, yeah. Isanamu with the best nigga thanks to the shit OG rappers nigga bang to the hits turagenda tuvyugira studio niba dutahura mu masiri bro abakame nkoresha kiri rap igitsinikiriro vomera imizi I got read something yo batesa kwe sina very sindingwanye mikiye muri realize by rappers to the big size to the real life nakuranye dream vuba ndabatesha G fise rap machine I'm the gangster from the street I'm the gangster from the street Yes, I did GIP brrrpa Nanje ndaririmba nikafate Mike and Jurinimba Yeah, hami mitima simba Nibagire mu ngenge nikukirimba Yeah, twiyamira mu freestyle ababanyi bakiziko batera induru Nibakimenya ibi ni vyiza kuko byose bavyumva nk'inkuru Ama nigga GIP jumagana VIP Ive ngona nikubenge mandi sisidita pi Usaze ndagutsoboda Chainga gusohoda Motherfuck all it down Dazi ni washoboda Ngira mu bicu ni wandongera hasi Basi imi style il facile Uzanye mudafonda kucisha umukasi Zosinga kunywera
mitasi isemane ni je ukurasa migambi ni je ina wambu ni je ivyo nkunda menga turi bj long time tubikora ni kubw'urukundo si kubw'amahera tuguma dukora ducika inkokora naho bazibira tujye kubomora ni kuko abarapa badufata nabi babona umurapa bakabona itabi bakabona yuko twishinga amabanki kandi dukora n'ibikorwa rusange tuje gufata umuji GQ hamwe n'abaji Fizo ni legion nanje ni king abandi mwese mvuze babyonzira higenero bararira ngo manira pirushaka nkurikira ngo kizira igene ndabigira ndi ngo muco ndakumurikira kumukurikira banga rap bari mujyabira gusubira inyuma kirazira GQ nigga with the rap stage gang yeah that be part This is my passion, I take little mission, I make decision as I got a vision. Call me bad guy on this beat and this line, what a big deal. I hope I see my star and become superstar. Kaja umurwi star, kuja na star. Never give up rap, harabadutera ubwoba. Kuja mu muziki, rap idafatwa nk'igiti miziki. muba mperutse ndi umurasta none ngarutse ndi pasta bamwe banyita hasra abandi nabo gangsta ntibabesha ndi umukaca kandi ndi umuraperi nkora style nshaka ku mistari ho ndi umuroberi ku makofone sinjugumira abana bedabo baguma barira babura yo bacira nayo bamira batumwami w'ipora ndahaturira yes I guys ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye kuri Isanamu Media mwafashije aussi kwakira Isanamu gang ndongera ndabatumirira kubasapotinga merci beaucoup mugira umunsi mwiza cy'amagoroba mwiza bivaye naho urabi ino video bizu ngo Isanamu gang kuri dri Isanamu gang Isanamu gang kuri dri Isanamu gang